ati burya jewe ndibaza kugira ntahure kugira ngo atimenye nawe ndizere yuko wibaza kugira utahure kugira umenye kandi ico utazi ngo turabaza aho kakironderera inyishu aho iherereye hose mpaka umenye utahuye wati nikone umuntu wese akwiye kuba ego ngo hari ikintu gikomeye cyane kwinosi dufise mugani beshi ntibagitahura beshi ntibakiza beshi babifata nk'ibisanzwe ngo ati ni bibiliya ngo ati ni ikintu gikomeye kirimwo amabanga menshi kirimwo ibintu bizoba vyabaye bizoshika biriko biraba je nkibaza ngo ati ni kubera iki ngo ati gitaravaho ni kubera iki tukifise ico gitabo ngari benshi baravuga ati ngo bizovaho bizogirane kandi bizoshika kandi ngo ati byose ni bukebuke rero uriko uraraba ngo ati kw'ibintu biriko biraba muri Israel maze na Iran ati ibintu biteye ubwoba ngo kwibaza ngo ati ibintu wiyumviye ngo ati bitoba cyane cyane ku bihugu uvuga ngo ati vyarateye imbere bimaze gutahura ngo bikini ngani twaza kuraba impamvu ibintu biriko biraba mu ncamake ngo kubera vyose biri mu buhisho mu binyoma kubera intumbero y'ingwano kenshi na kenshi ntawe uzoshobora kumenya naho woyimenya ntibayivuga ku mugaragaro ego hanyuma turaba aka video ka FABLICE Manirakiza ariko aravuga aho ariko arerekana ahantu yaraciye ibintu uzenye bimiso bijya bintu nyene by'amabomu ko nuko bigendera hejuru ariko arabibona mu karere inyuma biriko birarengana aho vyarenganye guti n'ibintu bitoye ubwoba nako nyene twaza kugakina hanyuma ushobore kukumviriza ego rero umunsi ngo tugomba tuyage ku bintu ndovuga ngo ati bibiri ibintu biriko biraba intambara iri kuraba muri Israel na Iran maze naka video ka Mr FABLICE Manirakiza ego rero ntatinze hinge tutangure kino kiganiro ati mwiro mwake karibu ku channel Dieudonne ndi hakasi n'abanyitwa n'ije imbere Dieudonne uri mushasha nibagire kugira like subscribe comment turi mushasha nawe nibagire kugira portage ati rungikira mugenza kugira nawe nyine ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene ego ndizera ko mumeze neza muguwe neza aho muherereye hose ego ngo tu uno munsi wa kabiri uzo kubabera umunsi mwiza ego rero ntatinze ngomba ko twoyaga ku ibintu biriko biraba ibintu biteye ubwoba intambara iri kwiraba ubwa mbere utabizi aho umuntu yagiye arabikurikirana aramenya yuko intambara yatanguye aho umugwi witwa ngo ati Hamas wateye Israel mu buryo bwo kurondera ngo ati ubwigenge ngo buryo barakumirwa mu bice bimwe bimwe kubera ngo ati Israel nayo nyene wosanga ari igihugu ngo ati ciao Palestine rero ngo ati Hamas ikaba yarafashijwe n'igihugu citwa Iran naho ni igihugu kiri kure ya Israel mugani mu bihe tugeze murazi ibihugu byaramaze gutera imbere mu bikoresho vy'intambara uko nuko rero turavye ngo ati Israel nayo ivuga ngo ati burya ngo igihugu ca Iran ngo ati gifise ibintuzenya aho kiriko kirarondera ngene cyo kubaka intuzenya ibikoresho vya kirimbuzi ibikoresho vya kirimbuzi burya ngo ati biri mu bihugu bike US Russia India maze na Israel wosanga ibifise rero kuba iyi ntambara iri kuraba ngo ati ni kubera izo mvo zo kuvuga ngo ati Israel igomba ko yobuza aho yohagaritsa Iran kugira ntikore ivyo bikoresho vya kirimbuzi mugana Iran nayo ivuga ngo ati oya ibintu nibishoboka rero kuba Israel yarateye ubwa mbere na mbere Iran yica abantu by'abajejwe nyene kugira kurondera ubwo buhinga yabara ba scientist aho abakamanda uko nuko ikaba yarabavanye mu nzira bakaba baritavye Imana nayo yagize ngo ati inge dusubize iratera n'ubu baracari mu ntambara burya ngo ati mu ntambara umuntu ababara cyane n'umwene gihugu asanzwe n'umuntu yiberengaho n'umuntu agomba kwiberaho kiramwanya kirasiho ashima Imana kuba yabonye yavyuce yani ibintu biteye ubwoba kandi akaba ari ibintu biteye ubwoba ngo ati ni ibihugu vya mbere byo kwisi bishobora kubera karorero ku bindi bihugu mugano ugasanga n'ivyone biri mu mutekano muke biri mu ntambara stinyice kugira intambara izohere urumva n'ibintu umuntu adashobora kumenya umuntu atazi umuntu atamenya ngene bizogenda
ego rero hari akavideo ndaciye mbona Mr Fabrice yashize kuri intuzenya kuri Facebook avuye muri Qatar yerekana ivyo bintuzenya apana ivyo bikoresho vy'ikirimbuzo ya hari ama racket ibikoresho bishobora kwataka ibindi bihugu nyene biciye mu ijuru ko nuko kugira bigere mu kindi gihugu ariko aravyerekana ariko araca impande mugani si hafi mugani wabibona yuko vyaciye imirongo y'umuriro aho vyaciye aho vyariko birace bigenda usanga vyari bigiye muri Iran aho vyari bigiye muri Israel nta umenya ndabaramukije bakundwa mu gihe cy'Ubuzima Manirakiza ni mu ndege ya Ethiopia Airlines ivuye Qatar ya Addis Ababa hanyuma ndavuye hanze ndabona amamisire ku ntambara iriko iraba hagati ya Iran na Israel ubu nyene hejuru yacu y'iyi ndege ariko haraca amamisire niko ndayibona birateye ubwoba izi ntambara abantu b'Imana usenge reka ndabereke ngira muravyibonera birateye ubwoba ariko urumva nyene it is what it is. Thank you very much and baheza gutego n'ibintu bitinyice akajya karere majana ni kwisi nzima kubera bishobora kuvyura izindi ngorane ugasanga ni ibintu bibaye kwisi yose gutingwa intambara y'isi yose ngo tibujya keshi na keshi ni ibintu bakunda kuvuga kandi usanga ari ibintu bishobora gushika ni hamwe usanga ngo ati Ukraine na Russia Uburusiya na Ukraine bariko baragwana ugasanga Israel na Iran bariko baragwana ugasanga n'ibindi bihugu bikomakomeye vyinjiye kugira bifashe maze ugasanga ni muri Congo na Rwanda bariko baragwana maze ugasanga akarere kose kwisi gafashwe n'intambara bati ni wa mwasi mubi atagomba yuko ubuzima buba ku bantu amahoro aba ku bantu ngo twame mu marira twame mu maganya twame mu ngorane twame mu ntambara bati ni ibintu bigoye nico gituma ndavuga ngo ati ikintu gikomeye cyane ni Bibiliya ikintu gikomeye cyane ni gutahura iyo turiko turaja ikintu gikomeye cyane ni kwimenya ikintu gikomeye cyane ati ni gusenga ego rero ibintu biriko biraba muri Israel na Iran ndibaza nta utabizi ndibaza nta muraza ariko arabikwirikira iyo ari incamake gusa ivyo bintu biriko biraba ego akazina banyitwanisha imbere Dieudonne ngo ati tuzosubira kubona niyo twabonana ndakubitsa kugira subscribe like comment rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyashobora kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi nta hanyene tuzosubira kubona niyo twabonana